kwizigirwa iterimana kukari yo kwizigirwa naca kugerageje mwene data tokwihanganira yo yakumenyekera we ukiri urusoro iyi sezerano itegerezwa kubishitsa itekeze yo birakomera Imana irakuzi Imana yo mwijuru irakuzi humura Imana nirenganya Imana yo mwijuru nirenganya humura Imana iratabara Imana yo mwijuru iratabara. Oh, thank you. Iyo ngwara yawe yatanguye gute? Nari ngo amaso asanzwe nk'abandi ariko donc nagiye kubona biza ndi ku ishuri c'était le 12 mars nariko nkora examen ya mathématique ko nagarukiye seconde scientifique cyambona viragiye baca barantahana cyarigarukira nyene by'amashuri. Bon, en fait, je ndakora akazi nyene nyene bon nabishatse ndagenda nkacumba ubugari bien. Wow. Urashaka kumesa? Nkora ikintu nakora ni kugenda mu barabara gusa je nyene. Nanga ushaka kwakoropa? Hose neza. Nakomesa urya nkakugororera impuzu. Parce que gusa urumva iyo uvuye nikiba Imana iraguha iyindi essence. Ego vraiment. Humura Imana irakuzi Imana yo mwijuru irakuzi humura Imana nirenganya Imana yo mwijuru nirenganya humura Imana iratabara Imana yo mwijuru iratabara. Ego. Oh, ayimaneze bo. Ni indirimbo ya gospel. Masta ku mwazinanye rero ari muri Master Music. Arimo indani kwanza. Nuvuga mukanya aza kubidondora cyane mu bijanye nawe nk'umuziki ariko nkanje gituma ndi hano yatuganye yadutembereye ndibuka histoire nyene yagenze nyene adutemberere turiko dutegura higanwa rya She Sings twateguye mu kwezi kwa gatatu ryari higanwa ry'abakobwa gusa yarimwe mu wewe igiye gushika ama inscription yaraheze baje kwandikisha cyo gintu ari higanye abakobwa bashika 80 nabangaye ariko wewe aciza mu nyuma avuga ati okay umuntu yibingete amwigemeje kubaraba asasa n'ofise kiwe agenda ubumuga bwo kutabona neza bwo kutabona plutôt avuga ati okay ariko afise passion yo kuririmba arashobora ku yifuza kumubonana mukaganira nanje nagize ikigumagumba cyane ndabatukiye naho ati no kataje gutamugiye ndikishe muri higanwa She mugatoya yaje yatevye higanwa cyaba Louis Mars zuru mwaka wa 2021 muga mu nyuma rendez-vous tuvugana mugati ndase passion mu muziki nje kintu gisagaye no shobora gukora a part yo kuba yarize igarukiye menga muri seconde aza kwabwira ariko gumuga fise niko kazisigaje yo yokora kandi asangwa kunda kuva kera ko n'umufanisha ni umuziki w'u Burundi akunda maze kuva vishe kuri we nuko rero hama twemera kumushigikira mu byo dushoboye tugateka tumufashije bibino hama bindi n'abandi bazoguma buhira mugabo tubone ko kumbure impano yiwe ariho yomushikara cyane cyo mufasha mu buzima. Gogo kwiki wowe kwitura Masterland malgré abantu bose bahari ukabona yuko ugenda kuri kwa Masterland byagenze gute umumenye gute kwanza? Masterland namumenye avant nkiri ntaragwara ego kuko ibi ndayimaranye à peu près 3 ans ego namumenye avant Masterland nyene akirimba sinzohinduka agitangura hariya
ndagenda nahise indirimbo ndashaka gusohora ndagenda ku producteur ndamusaba indirimbo arambwira ngo azonyemerera ndirimbe umunsi isubiye acambwira ngo afise amarubumu menshi nashobora kunkorera ndamusaba aranyankira ndaguma muhira ndababara sana. Wari wagiye muri studio he yuko mutende nye oya yindi nari naragiyemo en fait baranyemereye ariko baramprometa ariko ntibashitse ibyo bangiye. Okay, mbega go gasanzwe va he? Jewe en fait iwacu ni ahantu bita mu Gweza. Okay. Niho papa na mama baba ariko maintenant siyomba umba kwa tantine wanje mu Kinama. Okay. Hama iyo ngwara yawe yatanguye gute? Nari ngo yamaze amaso asanzwe nk'abandi ariko donc nagiye kubona biza ndi ku ishuri c'était le 12 mars nariko nkora examen ya mathématique ko nagarukiye seconde scientifique cyambona viragiye no baca barantahana cyarigarukira nyene by'amashuri. C'est une histoire touchante. Okay, hama ivyo kuririmba navyo mwari musanzwe mu bifise Jean mwatanguye kuririmba gute tuva ko muri indirimbo za gospel mwari musanzwe mukijijwe cyangwa vyaje inyuma Jean tubwire? Non, en fait je navutse muri famille chrétienne ariko c'est pas dire que ariko nakuze nkunda musique cyane yego nakuze nkunda musique nshaka kuririmba nkavuga ati je musimwe nzoririmba hari indirimbo nakunda kuririmba ntiyari gospel music yaririmba uri hangana niko tuakwa sindamenga yitwa Riziki. Narakunda ukuntu aririmba urya nkabikunda sana hama rero ndashika numva ko shaka kuririmba vraiment shaka kuririmba canja kwituro maze kugwara kubera amashuri nabonye ko sindi occupé n'amashuri reka ngende kurondera ca kintu nakuze shaka timu bwa mbere biranga ariko master ndarankundira Imana imuhezagira. Amen. Mbega mumaze kubona uwo musi vizigiye mwarivujije byaranse complètement? Ego narivuje anahariya nakonagimana nukuri famille nakitagize byaranse ndajana muri skanya bambwira ko nkomeye ndabarandungika canja kurondera ubufasha kwera famille yari yananiwe nyene mahera nyene yari yaraheze kwera jewe canja kuri Buja FM bafashe baranyemera baramvuza Buja FM bamvujije bandungika ahantu biti Kibuye mu Gitega. Ero umuzungu araho arandabambwira icabo ntacabona yomvura timu yarampaye umutambwira ngende persévérer visizo gendira zabukebuke. Okay, mucere murasohora indirimbo Humura. Ego yitwa Humura. Okay, iyo ndirimbo Humura muriko murayivuga mwayirimbye mumeze gute? Kuba ari nko umengo uravye na situation uburimwo wewe situation yiwanyu yo kumva ikintu kije donc kuko nyene ukabona umuntu arahumye yoba yaje nko kujye twumva ngo umuntu yose message yamwe munyara kumengo ari ahantu akomejwe niko byo byagenze cyangwa ni kwera ivyisi usanga wumva wiririmba shaka kumbwira ingene yaje message. En fait nibaza ko uri prophète ura nuko nyene byagenze nawe mu buzima niyumvira sana yumvira gose ariko dimwe ngamye ndiko nari bati ariko reka muri Imana irahari parce que waramenyeye kuba ubona ikintu byose ubibona hamukajya guhindurirwa ubuzima ntubona ntugirane uba mu bibazo byinshi ariko ngamye mu gihe hari mu ijoro nko ma 3h du matin ndaronka ngamye numva ngo humura nanje ndayituramwe indirimbo ndaririmba. Ego mbega ubuzima bwawe bumeze gute? Ubuzima bwawe ubusanzwe ubayemwo bumeze gute aho ubaye? Est-ce que ufise soutien sikwiye? Pour moi kuba mu buzima kwidegembya bari vyiza. Ego parce que wamenye kuko sinabamwe ngo ni bwiza nko shaka parce que ubuzima bwo bari bwize igihe mvuga ati shaka kuja
kuramusa Masterland nyene nkumva ko nogenda je nyene shaka kuja kuri eglise nkirekura nyene nkagenda ndi je nyene ariko mu gihe nkinda kurondera mfasha gemgiru kaca usanga afise ari occupé nk'amashure cyangwa ari mu kindi kandi kazi urumva camba obligé yo kuguma ngaho voilà ikintu ubuzima bwawe like urumva nyine ntiwidegevya mu bisanzwe en fait mu buzima bon sinshobora kuvuga ngo ni 100% kubera iki icya mbere mba muri famille kandi uko uba ubayeho nturonka cyose icyo ushaka surtout comme nous les filles tuba dushaka ibintu byinshi ariko urumva usanga bikugoye kandi usanga uri kuri lamenta sana nuko bon si ntibikwiye wowe nk'umuntu ariko araraba azoraba ino interview nicyo kintu wumva nyine kiza muri wowe ubwo ati ikintu vraiment ndagishaka ikintu wumva umusaba ikintu nsaba support y'abantu premièrement ego support y'abantu que ça soit matériel mva ibintu en fait mu buryo bwo kunsapotinga kugiyo ndirimbo n'ikindi buryo bwifatika ego okay mama wowe ukimubona umwana w'umukobwa nk'uwaje umva ntiyizanye deja yeje bamufashe uyumviriye iki mu mutwe genre wamwakiriye gute kwanza urabona ko ugerageje kumuraba umuravye umengo ameze nkuko nawe umeze ameze amaso yiwe ameze neza mugabo mu nyuma wewe rero afite ukuntu ari umufana w'umuziki cyane iruhande yuko asigaye aririmba arafana umuziki cyane arawukurikirana nta kiganiro na kimwe kivuga ibintu by'umuziki kibangahe Bujumbura atumviriza nkivuga ijwi ry'iwanje ataramenya yaciye amenya aho nyene ataramenya araryoherwa arerekana ko aryohewe kubabonye momo nanjye ndavuga gute ni gute acaransigurira uwo ari we bimeze ukuntu nukuvuga hari mu gihe aje gusaba ubufasha bw'ukuntu yokora indirimbo mu gihe twari mu bintu bya Shitsings yari yamaze gucegwa nawe urabizi ko muri studio kwa umuntu yatanze ubufasha bwa gusa biragoye kame mukuru banakazi mugabo ico kibazo je nkaje ntabwo nashoboye kucakira ngo ndagifate mu ntoke nagishikirije the CEO umutwe wa company hama niko kuba cyaciye gifatwa mu mugongo kigashirwa mu ngiro kugeza muri umwanya indirimbo kabiri kuri YouTube yiwe Gogo Gloria nihiri ku maradio ikaba ariko iraca ko hamwe no ngaha tukaba turi ngaha ego mbega master wowe nkuko mwamwakiriye mubona muri ko mufata gute mwiteze kumufasha ibihe nteze kumugeza he ubusanzwe rikiki mvuga kawida nk'uje niko ndakwana n'abandi baririmbyi nkuko dukana na ba Melody n'abandi turakorana mugabo nabo bagasabwa izindi nguvu zabo bashiramo kuko ari abantu nyine n'abasore bakomeye batugenda dushire nguvu zawe uzane dushire hamwe dukora umuryango dukora inguvu iyo mfise uko je kintu nizera muri je nizera ubu abantu bashize hamwe ndavyizera ko ndazi yuko hariho ibindi bintu bizana nk'inguvu nubuga ziri ajute uba rero mwigemera n'umukobwa deja abakobwa muri busanga basanga bakeneye soutien y'abahungu uko deja nabantu naho yoba akomeye n'umuntu usanga atafise ya confiance kwiye kugira ngo ibiganiro hirya no hino usanga hariyo soutien agiye gusaba akama afise intamba nyinshi nk'umukobwa ari no mpamvu twege tuyashize ihiganwa rya Shitsings ko rwego dushigikira mwigeme mu gisata cy'imico nawe aseruke aronke aserukira ibyumva vyiwe ko nibake ashaka kwa yoronka amafaranga 150 miliyoni ari audio aronke 500 miliyoni kuri clip nayo yoronka yamafise kwa kwitinya yadashaka gusokoroka yamakene yafise n'intege nke kumbure zikeneye umugabo cyangwa umuhungu kumbure ego nivuze ko umukobwa adashoboye mugabo kumbure arakenera umushigikira ari ngibita masculinité positive ureo Gogo Gloria deja mwigeme ariko akacagira nico kibazo cyo kwa asuga ubumuga ico kibazo rero kiamutera intambwe gikomeye kuko urumva ibibazo bibiri byongereye ko ni imwe ikavuga ati imwe yari umumenga yo yanka yo kwiyamanta yo kwihebura ko avuga ati cene kwe kiroje iyo baje nkumeye basi ne kuja nko gushona duhuza canke nkiga umuga kanaka
nkifashisha bya bindi ko antuka aguma n'umukobwa aguma akenera guje muri salon aguma akenera gusuka aguma akenera agahuzu keza umva ubage ko n'umuririmbyi azokina no gukora ama clip video umva ribaza ko ari mpamvu ndi hano niko ndavuga nk'umuntu namubonye ubwa mbere kugira ngo tumwereke isi yose turakeneye isi yose mubona turakeneye ko abarundi aho ari hose bamubona kandi arashoboye deja vu matwege indirimbo iyo yitwa humura by Gogo Gloria muraza kwishaka ngo muri tapi muri ikiganiro no muri description y'ikiganiro antuka ni indirimbo ku muntu yaririmbye ubwa mbere irarengeye niveau y'umuntu asohoye indirimbo ubwa mbere indirimbo yo ya mbere ararengeye iyo niveau rero nibaza ko ashigikiwe haba mu muziki cyangwa no mu buzima busanzwe yova umuririmbyikazi mwiza kuko si abantu bose ubumuga barahari benshi ariko bateye imbere turazi ba Steve Wonder turazi abantu benshi cyane bagi batera imbere bose ubumuga ariko bakabandanya bafundisa ingufu zabo mu iterambere ry'igihugu mbiko ko rindi zina ngote en fait tuge Gogo Gloria Bigirimana Gloria Bigirimana Gloria voilà Bigirimana nyene Bigirimana kandi byose bizogenda neza Bigirimana justement bizokunda nyene nkuko aririmbye wenyene ndavuze humura kandi ndazi ko ariko yakurikirana Magic TV nabo nyene bazozana iyo suti suti zoza ni momo nawe makuru yawe mbega umengo na Jenny sawa eko je nta kibazo mfise eko sinzi ni coincidence itangajwe nugute mu mashaka kuririmba Masheri Gogo byarahuriranye Gogo Gloria ndanibuka n'ingene yagishize imbere yanje umunsi tubona ubwa mbere yarishimye aranambwira ngo waririmbye izina ryanje muhira bimeze neza urumva byarahuriranye tu ibintu plus agacha shika kuri Master Music agacha sangaho momo natubwiye neza no uje kuraba Gogo no ngene cyasanga momo nyene natsangaho n'ubundi muntu urubanza rumwe rumaraza ibiri yaraje kusaba ubufasha acaraba n'uwamuririmbye biga wejya Gogo waririmbye aruwaye oyaye bon ni nkuko norimba keke ego yikurikirizo yitwa keke kandi nkabaza sino yishutse byose nta na kimwe kidashoboka uriye yirimbye Leila nawe urimbe keke na Gogo ndaracaza amazina zari menshi masene je nizere ko urusaku rwahetse sivyo kabudesiya yose mukuza urusaku rwarahetse urusaku rwigabasha ntabwo nibuka kandi kwa Leila abantu baguma baza bavyonze bajya ntibahera bajya no muri Amerika bariyo no muri Portugal bajya ntibahera afite isi plan he naho rambaye iyo mu minsi iheze urumva rero natiri nkuru isi bazoguma bavuka kandi none bafite umutima mwiza cyane bafashanya nk'ubu nk'abantu bagiye bafashe Gogo vraiment bariho n'umunsi kandi bazoguma bariho John Vete mbanje kubashimira kandi shimira nawe ubwa mbere ni igikorwa cyiza vraiment warakoze gose mwarakoze kumwakira Imana niyo yene niyo mutima wo kubikora n'ubushobozi kuko afite n'igihe wifuza gufasha umuntu ukabona n'ikintu kimwe umufasha bivanye nuko nawe bikugoye ariko ndifuza by'ukuri yuko tugishe dufashije twafashije abandi kuko en fait nta muntu muzima atafashijwe oya hano tubige kandi nawe utabura afashwa kumbure ntuzi kazo kawe so kufise umuryango so kufise abantu no munsi wifise ejo kabasiga ivyo wasigiye bikagenda ayo mayongo nta numenye uko avyo hama gusanga wa mwana wawe ejo yari kwije byose ariko nawe arasaba umva iyo wakoze iciza kumbure ari n'igihe cishurwa wa mwana wawe cyangwa n'umuzukuru kuko antuka nawe yebo umuzukuru wawe abana maraso yawe ntukifuza yuko amaraso yawe yari yose yo kwandagara niyo mpamvu rero mvuga ati utima w'ubuntu tuwamane cyane nibaza ko ari cyo kintu cyonyine ku isi umuntu aba afise yakoze yojana nk'isadaka imbere y'Imana kuko visi dukora turakora ibintu bibi turakora inatwe nabi cyangwa turacumura ari n'ibintu dukora bitagira akamaro mugabo yuko ukoze neza izo nagurekeza no ku munsi wa nyuma wa munsi w'urubanza niyo mpamvu mvuga ati rimwe cyo twagira umutima twese haba muri twebwe turi hano haba ariko turaba live ego niko novuga nibaziye ko mugiye mwize n'ijambo ry'Imana vraiment agiye bona gute
good idea I really like it sawa ikibazo nuko abantu ubu batagishaka kumva ijambo ry'Imana bishakira ibindi bashaka ibintu by'ubusutwa ibintu bifuye nabi no mu muziki reko bisigaye bimeze no mu muziki akeke no munsi ngene bimeze uririmba indirimbo nziza ni avuga ngo siyo ntiyumviriza mugabo sako kuri indirimbo imbi muzikari mambi no muri message mbi bitagira iyo bica bitagira umutwe n'amaguru aho yakoze hit mugabo koze muziki use norme usiga basi utazi message nyine mumviriza vya seri nubwo nayo example menshi niko gusa nabandi ko ninjira bamwe nabandi winjira ubona yayisohoye ni guveri yafashe usanzwe good music ni gihitinga good music good content namwe murabizi hano muri nuze muri ariko igande mwashize ko ngo udakuje mu myaka 18 ngo ntiyugurure sivyo ishigano gisama views menshi usimira igande byose ndabeje bari bazi ko bagita ubusuri bacogora ariko gati ibintu ni ko iki mugabo wanditse ko ati n'umwana ashoboye ati n'umukobwa simico myiza nako bari ama views 5 isiti ko turajamwo ni sisi twe irikirangirika simwebwe nyine mwebwe mu byashara ni note ni it's okay mugabo mba niyo reality tuko turabona umunsi kandi c'est très triste kuko urumva kumva yuko ibintu vyiza biko biragenda yire bigenda yuko nyene agasiga uzunarabi kare nashize kuri stata kantu kavuga ati hagati y'umuntu uno munsi mu YouTube arika making amafaranga mu gihe muri sansie cyangwa muri master ariko atoragura yire ipapuro kuri bata kuri bata kandi ya license mu YouTube he's doing okay kubera iki niko mugaho ni domaine ya creativity niko nakoraje abantu bazi baraba creative nawo warize ukagerageza creating ibintu bigira akamaro abantu muga after yico isho nashaka kuvuga sikindi ari nindi message iri nyuma yico no munsi mukoga gifite igisusu kinini igisusu nyene kinini araronka umugabo imbere y'umukobwa ase diplome ndabeshe changa amukurikira niwe ari myekoti niwe aronka nakazi ditu nakazi begeye gusaba ni aronka kazi ibintu umugabo zisora mukoresha umugore reka mugabo tumureke reka tuvuge nuze nakazi nakazi nusanga yakironse mva ndikumva ko isi tugezemwo n'umusi ikigenda nabi numva si je ndende no gutumira ukaza ko yingi gogo asicyo bivuga kwantuka gogo byumva gute bon sinzi ko Jesse sinzi byo gukundana kwa Jesse nkunzi ahubwo shakiro bishaza kadushiko washaka ukunze kubera I'm single ni baza nuwaje arambeje sigura ko nako turaba bumva ko umutima wabo kashinze kuri gogo asumwanya are you ready ariko disponible utaza kunywa umutima ato yobasha banyuvi ashobora kumusiporta pana kuza kumujya ro abana komprofi na profi na ya profi ariko ndi single je afukunda yo baramukunda cyane gogo baramukunda gose ntabura abana bakunze barabakunda benshi ntavyuzi je muze munyereke umwe ndafise mugenzi wanje burya nishatumye hakuru mbatushe cyane na gogo ndafise umugenzi yitwa Sudia GS niwe twari mayindimo yanje ya mbere twagenda umugenzi nawe nyine wewe yageze yehoye n'ikibazo cyo guhuma afise imyaka nka we miki cyane nk'indwi urumva wewe azibike ku isi ubu asabana babiri gogo asabana babiri arubatse kandi umugore we babanye neza uri umukobwa birago nabonye gogo nawe uri umukobwa baragukunda hariho n'abantu benshi usanga bafise umuga butandukanye bakabakunda bariho barabakunda cyane gose bari mu kandi azoza kandi azozira igihe cyo wawe peut-être nuko apena peut-être nivyo nero yizera wone usenga byizere nabyizere mvuge kuri momo uracateka akakunda cyane ndabivuze buke ndacateka ndazi guteka vuba
iterambere riko riraza vuba ni kuvuga n'abantu bakeneye bafise agapati bashaka nyene kurya ibintu biryoshe ehe uyu mungu arakunda kwidogera ibintu vy'amabije ngo mwama bikoresho bidakwiye oya je ntabi deja umpamagaye nkabo turavugana kwanza ndi muhira umpaye bije ntoya ndakubwira ronderera ahandi kurumva je nkora ibintu biri VIP soon tuzobigisha guteka online ego hari ivyo bizosaba tuzobigisha guteka ivyo biracari mu migambi wanashima menye ibanga ni kubera ubimbajije ariko nibakwe baboneyeho ryo kuba bo bimenya kubera yuko turi ngaha kumbure ego mukenera abantu bateka indya ziryoshe azuba ari ngaha mu murondere birorosha caza yiruka kandi abateka ibintu byose bisiyo dutegure pati nyene musosi pati musosi pati aziteka ibintu biryoshye gose musosi pati yamutanga 10,000 ukarya indya zikwiye hama ukaraba n'umuziki inyama nyinshi ego ukunda iki wewe inyama nawe ukunda iki gagogo gufungura ibijumbo bitetse mu mazi ivyo mubona vyateka potage basi ibijumbo really I'm serious potage y'ibijumbo urayizi potage y'ibijumbo bitanye Urisho to ibyamu kabana yonzi mu meze ego ntwari mu ama kandi naho utabishitseko gogo arazi guteka nawe nyene kandi arateka nivyo gogo bon en fait je ndakora akazi nyene uya ndate nyene bon nabishatse ndagenda nkacumba ubugari bien wow kumva ko abizi akubera nagwaye narabimenye ntaba biri karabibona ingene kuko twe turiko turacumba uraraba ugafata umwanya wo kubushira ku mbabura wo kubushira hasi kugira ngo ufatishe amaguru umaking sure ko ifu wayimazemo yose mugabo wewe nubwo atabona oya ni kubera nagwaye nkutse nari kandi ndi wa mbere muhira nagwaye ukamenya uti ubu amatu yose yavuyemo nta fu ikirimo akabimenya neza akavyumva urashobora kumesa nkora ikintu nakora ni kugenda mu barabara gusa jenye nonga ushaka kwakoropa hose neza nakumesura nkakugororera impuzu parce gusa urumva iyo uvuye nikiba Imana iraguha iyindi essence ego vraiment nico cyo gushima nini nka keke nazi no gucumba ubugari nyenjirire basi jenda yizi kwigisha gogo jenda yizi jenye mezani muzizi ndabatekere iyo ucumba aba ari kutuntu ngaha twagiye gogo wana hamwe wahiye nubona aha hose ntubona ko ari kutuntu je twaraheze izi niturira ubunya namye guteka neza acumbira kuri cuisiniere okay bashida bashimiye n'ukuri indirimbo kuri YouTube ni indirimbo yitwa Humura It's by Gogo Gloria. Hari izindi mbuga ngurukana bumenyi ukoresha. Facebook yanje barayifise udi muntu nibambwiye ko barundi ayikoresha shaka no baze kunyugurura iki. Tuzomufasha tumugurira ama Instagram kugira ngo abantu byukuri bazi barabona ama experience y'ubuzima bwiwe kuko antuko barakeneye kumubona ariko akora ibyo mumva akora ariko ateka ariko aramesa ariko araririmba atatari ku makipe gusa ariko nyamukuru nkuko twabitanguriye ko tubivuga ariko tufashijemo turatera dukuru n'utundi mugabo by'ukuri nashaka tuvuga abantu bashigikire ico nyene umuntu ashaka no gutanga n'amadresse bashaka gucako bagashigikira uzoyifuza Gloria kumuvugisha personally aciye kwizo nomero tugaze dutange azomuronka bamuvugishe ari no bamukunze yene yashaka kugisha bajije bese birebire mugabo apana kuza ibintu nyene kuza mujya umutima umuntu cyangwa ibintu nyene usanga bitesoriye dafise objectif vyihoze ushaka kuba uri umuntu wari muri diaspora cyangwa uri umuntu ari hose katuruka turaba ukaba wumva by'ukuri ari cyo mufasha nkuba gakora clip ya Humura ndimbo yiryoshye kuri YouTube antuka ukamufasha gukora amasanamu cyangwa n'izindi ndirimbo ukantuka yirifuza kwandanya akora muziki cyane ikindi naco Gogo ari hano afise nawe nyine ama ambition mu buzima naho afise ubumuga afise ntimubuza kubandanya aheva kubandanya yifuza nawe kuba mu kuri vyiza naho kumbura tabitomoye ashafise udusoni tuvuga kuri kamera yembwe n'abasoni afise mugaye yagize ari kintu kare wamuwajije
ati by'ukuri kubayeho birakuyorohereza Ego. mugabo umva usanzwe ari ntago yifuza kuzoguma aba kumutanga Ibyo birumvikana. ifoko ashika ku rwego nawe nyine akaba mu nzu yiwe canke yibesheho canke nyene. yipangiye afise ikintu kishobora kumwinjiriza amafaranga ku kwezi agasuma umva akatera imbere nk'uko natwe dutera imbere cyangwa twifuza gutera imbere abantu bakomeye so kuri ubwo rero ndasavye rero ku izina rya Gogo Gloria ku izina rya jewe ku izina rya Master Music ku izina rya Momo izina rya Magic Channel abantu bashigikire Ego cyane. tugatanga nomero zifise WhatsApp bashaka kuzokwandikako ni 69 036 036 Okay, bazo bizokwandika ko hejuru tuzibona. 036 036 canke bakakontakta Magic Ego. zakwi WhatsApp 036 036 zakwi Zakwi? ego zakwi umunani Zakwi. 69 ego No kuri Magic turashaka kumashikana kwa Gogo. Sisi birashoboka cyane. Gusa turifuza byo kuri ko mugira reaction tukabana benshi igihe turabi ibintu tukiyangagiza mugabo umutima mwera cyangwa umutima mwera ndazo gukoreramwo akore icyako azogira icyakora tukaciyenga kuri WhatsApp uzotanga uburyo bwose mushaka gushigikira Gogo abashaka kumubona ashaka kumuvugisha abashaka gutanga uburyo bw'amafaranga cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka antuka bakoreye we hamwe n'Imana izobashimira merci beaucoup. Ego hama mu bakurikirana n'aba basore bacu mu mukurikirane ni Momonde. Ni Momo Melody haba YouTube haba Instagram Twitter na Facebook ariko nanjye sinorangiza ntabivuze ko twaciye mu dukuru tumwe turatwenga ariko muri make icyari cyazanye Momo Melody na Master Land nka Master Music kwari ukwereka abarundi amakungu Gogo Gloria ninde umuntu afite ubumuga bw'amaso byaje ko ahumye ivyo vyamushikiye yabonye bishika bishobora gushika n'uwundi n'uwari we wese umwanya n'umwanya ntavyo ntiyishoboye hariho ibintu atishoboyemo bitandukanye atari ngombwa ko umuntu yabidondagura no kugira ngo uwo wese yo kumva yuko akoze ko agashaka kumukontakta bidaciye publiquement nkuku kuri numero niyo nyene twatanze ubufasha burashobora gushika kuri iyo numero nyene hanyuma peut-être akifasha mu buzima agakora clip agabandanya akora indirimbo akabandanya atera imbere akabandanya atanga ubutumwa nkuko ari byo ariko arakora ego nivyo hanini nivyo nyene arabona ko akiri umwana akiri umukobwa akiri muto yarafise ubuzima bw'imbere ashaka kubaho nko undi wese ashobora kubayeho kandi ikintu cashitse ko nyene giturumbuka n'undi wese gishobora kumubako rero umutima ufumva umutima nukuri ndasavye mwese amushigikire mu buryo bwose twangu utegereza gutanga ivya vyinshi cyangwa icyo kintu cyose gishoboka iyo twongera ntacyo dutwara vraiment ntitugwa nabi Gogo twongera bon cyane karangiriza ko Magic ndabashimira mwese munyakiye muri Magic TV ndashimiye cameraman ndashimiye Keke ndashimiye the CEO Masterland ndashimiye Momo Melody wanje ndamushimiye nawe nyene ndamushimiye team Master Music yose yo ifaiji ndamushimiye nkoreye indirimbo ndamushimiye niwe yayikoze ego en fait tout Master Music yose ndaisi hama indirimbo ni ngene tata wewe uri kunyumva iterimana kukariyo kwitsikirwa naca kugerageje mwene data tokwihanganira yo yakumenyekera wewe ukiri urusoro iyi sezerano itegerezwa kubishitsa itekeze yo birakomera Imana irakuzi Imana yo mwijuru irakuzi humura Imana nirenganya Imana yo mwijuru nirenganya humura
Imana iratabara, Imana yo mwijuru iratabara. Oh, thank you. Ndashimiye cyane mwakoze kuza. Okay, twizeye n'amareaction menshi cyane kuri azoneka kuri Gogo. Ndabashimira n'abakunzi ba Magic TV, mwaratse ibiganiro, message mwayumvise niyo nyene n'ubundi muntu wese wamerewe nabi ari muri situation abona yamurengeye, humura Imana nakuzi. Hanyuma ciao.